Ushitse mu gisagara ca komine Muyinga, amasitasiyo yose atanga igitoro ubona apfutse n'amahema. Abaganiye n'uruganda rwa RPA mu banyagihugu bo muri ico gisagara batubwiye ko haheze indwi zibiri ata gitoro kiboneka kuri ayo masitasiyo, ko niyo kibonetse kironka sitasiyo imwe, ibituma badakwirwa bose nk'uko bivugwa n'uyu munyagihugu. Igitoro naco nyene ntikiboneka ku masitasiyo nk'ubu ngaha i Muyinga, twari tumaze indwi zibiri ata nikibonetse. Ejo niho cabonetse kuri sitasiyo yo kwa Isa aho imbere y'ibitaro bikuru vya Muyinga. Twaratonze, hariho abatashe batarose bivaye nuko yari igifise yonyene. Ingaruka akaba ari nyinshi bivuye kw'ibura ry'ico gitoro muri iyo komine ya Muyinga, kuko yababunguruza abantu mu mamodokari canke ku mapikipiki bose badugije ibiciro, kuko igitoro bakigura kuri magendo kibazimvye, kuko bibandanya kuvugwa n'uyu munyagihugu waho. Uvi Muyinga uja Bujumbura bashizeko ibihumbi 10 icarimwe, rero no kuri déplacement z'amamoto hano centre ville naho nyene bisigaye vyarazimvye. Urameneka ijisho ku buryo budasanzwe, usanga ari amahera menshi. Ahantu umuntu yahora agenda ku noti y'igihumbi ubu hagenda hagati y'ibihumbi 2,500 na 3,500. Umva ko ibara ryaguye. Igitoro rero muri iyo komine ya Muyinga kikaba kigurwa ibihumbi 466 kw'iritiro ku masitasiyo iyo cabonetse, nayo kuri magendo kigurwa hagati y'ibihumbi 15 n'ibihumbi 17 ku gicupa ca kinju. Abanyagihugu bo muri komine ya Muyinga basaba abarongoye igihugu kugerageza kikaboneka ibintu bitarayangara. Mu ruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka Amede Misago, musitanteri wa komine Muyinga, kugira twumve ico abivugako.